Les Africano uri umwe mu bari barasizwe amavuta mu bari barasizwe abantu rikura gataho iyo muze gusigwa mburi kurandaba musatirizi narasizwe amavuta nanje wewe ndi behind the camera abandi ntibambona ni uri kurambona ari muga baranzi wowe wasizwe amavuta yo gusatira nawe da lanje hari ico wombwira nawe ufise uwo kambya ati wasizwe amavuta yiki. Les Africano turakuzi nk'umwana yari yarakijijwe, umwana yakuriye muri Eglise, umwana yakuriye muri Chorale, hari anye wari na kwaya master. Urumwe yateguza abandi urundi runganwe nkawe, noneho wakira gakiza ukiri muto. Bibi bintu vyatangaje abatari bake mu gihe no mu kiganiro ca mbere wavuga nk'uwasizwe nyene, ariko ubu bakunzi ba Egozen TV ko murabumubona nagakwafi hari anye Sugujei ubundi yala nako ubundi Joshua uramuzi kuno yitwa akira umusani akirapu akira umustar Joshua yitwa Sugujei mugarabu bana amaze gukizwa ati ibyo bintu byo byasugu ibintu byasugu ngabana no bari ubuze cyane none reka none abandi benshi baririmbye bise barakizwa bari abahimbaza Imana ariko bamwita dadi bya tugiye kwa dadi gusenga ubundi nawe mu minsi wari kuba dadi ubundi bya bintu bya dadi ndashaka kumenya bya bintu bya dadi uba dadi bigenze gute. Dadi ni icongereza ni papa na ubu uri nka dadi uri mu rwego rwo kuba mu ba dadi ubu nawe witwa ako kajambo ka dadi reka ndagasigure kubera ko uko ndakumva nyuma nawe umpubure. Ubundi dadi ego mu kirundi urumva ni papa mu kuvuga Egozen TV umunezero wacu kuri twese. Les Africano Leza cyenga ndakubaza ikintu ubundi ni kubera iki abagabo basambana cyane gusumba abasore kuri wewe? Kubera ko abagabo basambana cyane gusumbya abasore. Ni kubera iki abagabo basambana cyane gusumba abasore? Kubera ko je nibaza yuko abagabo nibo baba bimenyereye cyane, rego ubundi nyene abasore ntavyo baba bamenyereye. Ubundi rero inyishu yawe isa n'inyishu nahawe n'uri hano, arambwira ati none umugabo atashe ashika bikora muga ntabasambanye. Je novuga yuko ntabasambanye. Eski yatasha akabikora bavuga ati kubaka urugo n'umufasha wiwe ntabasambanye aho ahoye abaranguye amabanga yabubatse kashireko. Rero nyamuntu yampaye inyishu nk'iyumbwiye abagabo barabimenyereye, iyo atashe ararangura amabanga yabubatse. Mugabo umusore haraca igihe n'igihe atarabigira. Nenko nkaho maze haciye kingana gute utabigira? Jewe shasi numva sinzi hari ico wibuka haciye igihe kinini ya cyane bro. Tureko bw'ivyo for example nkawe haciye igihe kinini utabikora sivyo? Yes. Udashurashura utabigira basi utagira ivyo kwiyuba, reka ndabivuga uko. Ni kuvuga umunsi wabikoze uzobona ko ukoze ikintu kidashoboka kitanabaho, uzobona ko umenje hari aya nyimba uwo mwanya ugomba ubikorere ko Imana ifise igome icifuta rya zina ryawe ati bana efase uramenje urasambanye. Je kubera kubikora nyene rimwe kabaho utabimenyereye biba bigoye cyane kubikora. Oye basi Imana nyene naho ikunda abanyabyaha idakunda icaha, urumva yuko ivyo biradushikira. Mugabo nibaza ko wabisize mu ngiro, ko wabipanze ati ndaza kubikora niwe aba ari umudekonyi.
uwabiteguye ariko urashaka kubitegura bikanka bikanka urashaka kubitegura bikanka ukavuga ati bana ukabura mu yandi majambo ukabura ega hari n'ukwemerera kugira ngo umugurire ya telefone nziza umugurire amamega yo ku kwezi wahatse gusesa fambe yayo n'amazi ni fanta cyenda kundaga ga Sprite kamwe yizana uyisuke ntibabone yuko watiye aka glace yisuke ngo watiye karahuri kugira wiyemere hajya serveur mengo si hari reka yikuzane yindose bayikuzane wiyisuke ntibabone yuko ngo ni fieri ngo Leiza yadutuburiye asante sana gasitro urashaka rero kwemererwa n'umuntu kugira ngo muguri iyo telefone yego just muguri ayo mamega mugabe bikarangira gukwefe umva ko uba wabipanze mugabe bikarangira ubibutse basha ahubwo hajyaye burya bigenze kurya n'Imana iba yabonye yuko nubundi ugiye kuyidekonera ubundi nyene byo bintu uri umuntu bikoze ubugiye kubabaza Imana je nanje nakuze ndabitinya uzi uko narongoye ntari bwabigire babanje ko nanigazi n'umusatirizi nacyo cyapfa none nasatira ivyo none sinasatira ibisutwa wasatira ibiganiro nkuko nagusatiriye wagira ngo wanyise umusatirizi gwe ansatira ibisutwa aje nsatira abakobwa narinzi wasatira byose rego urumva iryo jambo rikubiyemwo byose gusatira amafaranga atari ivyo no gusatira ibiganiro uzi ko nibagiye no kuramutsa abadukurikirana tubasuhuze bwa kivandimwe abakurikirana Egozen TV muri rusange tubaramutse kandi wanambuze n'izino taranababunze iryo ni kosa rya mbere wakoze uranaberewe kandi irindi kosa sinavuze kuberewe bro thanks you son thank you cyangwa mu Congereza cyangwa urakoze mu Kirundi basi cyatumye ndakubaza ati ubwa mbere na mbere ntarani present ati kubera ko abagabo aribo basambana cyane gusumbya abasore filme ihasa ryanje ni filme yagaragayemwo ushaka kwiba umugore wundi mugabo urabimenyere kajya gakino ngira urakamenyere bro ugomba umere ijya filme ihasa ryanje wanashaka ihasa ryanje niryo ryatumye ndagutumira filme ihasa ryanje nago niyo yatumye ndagutumira mu kiganiro kuri Egozen TV yego wayirorereye ku Bugirigiri TV urakoze cyane yes nabone nahigiye ko ndayishirako werega niyo mpamvu satira warayisatira narasatira Bugirigiri TV Bugirigiri TV makura buro ariko ojyamo na Rabi TV urabe turagira pompaje nyinshi yes urabona kwiga filme ari igihe abantu benshi bibaza yuko ibyo dukina aribwo buzima tuba tubayemo ariko ntabwo ibyo dukina aribwo buzima tuba tubayemo hari abantu benshi twahura bwati byukuri abagore b'abantu zari zarakwankiye inkumi zarakwankiye bakubaje ngo iki abagore b'abantu bari bo urondera cyane inkumi zari zarakwankiye nanje ndakikubajije inkumi zarakwankiye okay reka rero ndabahere inyishu muri rusange mwese ko natomboye ukansatira amusatire nanakurose ari imodoka nabonyemo nabonye y'umusatirizi navuga ati ashati musatirizi gweri anyihisha karabisabera ngo bazontegere nta kaduga nda bajya n'abafana sha n'abafana abate wa musatirizi nanje reka ndamuhe break narabonye imodoka yanditse ko musatirizi navuga ati wa mujama anyihisha akakigira umuntu aciye bugufi kumba afise n'imodoka nka ziri afise n'imodoka oya sha ndacha oya ni yiwawe reka kutaneza abantu baze kuntegera ntaje oya basi reka tubigire ibanga hanyuma nagiye kure rero ijya filme ibyo dukina mu filme sibwo buzima tuba tubayemo oya donc nukwihishusho y'abantu baba babubayemo yaba bandi biba bagore babandi rero barambajije ati none nkujya mu biwa rugiye kumurondera kwiki gusa je nyene naciye nsanga nanje ndamwishe ati imyaka yiwe yari kuyigumana ubundi warugiye nk'umupfubuzi ariko rero
ikiganiro sicyo nari nishatse kuvuga mbo burya si bwo buzima tuba tubayemo wanashaka jewe ibintu byo kuresha birangora nta n'ivyo uzi mu bisanzwe gusa ndiko ndagitinga hari ukuntu nyene mba nshaka kwambara ishusho neza kandi bakabona ko ndabirimo kandi vraiment hari abaguma bavuga ati felicitation vraiment ego hari abantu bameze uko yes nkabishimira ariko je ndakeka umuntu yanditse script canke histoire ya film arashobora kwihweza mu bakinya bafise avuga ati uyu muntu ebana ndamugize indaya yo bishobora umukobwa ndamugize indaya yotuma umugabo asuma n'uyu ndavuga ati uyu mukobwa ndamugize umurozi yo bishobora we barakuravye bagize ati basanga natwara abagore basanga utwara abagore bavumutsa konja muhiri wanje ndagukene mu biganiro tuzohurira ahantu dukora ikiganiro muhira birabuje bro utazondondera muhira uracari muri bya byiyumviro bya babandi naranimutse sinkiba hahandi umeze nka babandi bavuga ati bajya abakobwa n'abagabo baba baryamanye ngo bariko barasambana we muza muri kumwe na cameraman kandi ndazi nawe uramaze gukamera umugore n'umugabo baryamanye kandi atari byo barimo oya reka bariko barakina oya reka ubundi abakinyi ba filme leza hari ikintu mu duhende hari igihe muri filme utera imitoma vraiment nkabona yuko umukobwa ava yimva ati burya rero ariko arantera imitoma vya nyabyo ubwo ntiyavuye muri mood ya filme ugaca usanga yanagukunze no muri bwa bundi buzima apart ya filme nico gituma mwenda bati haya wapi vraiment uwo mukobwa ntabamenye ibintu byo gukina abatarabimenya neza ubundi wewe ari nk'umukobwa jewe dukinye kwa nkunda akambwira amajambo inyuma yo gukina nkaca ndamurondera aho deja namaze sindumva filme ico gisigura sindumva filme ico gisobanura uko kumurondera ugaca uja nkaca ndamurondera inyuma tuhajeje nkaca ndamurondera ngurumva ngo nkaca saka ya majambo nyene twakinisha aba ariyo tuzwa kina muryamye ngo muryame tugo turyame aho nta kamaro k'ifilme mba ndamenya kandi nta ni insiguro yayo mba ndamenya ego bravo hari gihe nawe bishobora gushika agaca gukunda humva gukunze musanze mufise imyanya mwese haca arane urumva sinzone yanditse agastatiko akafoto kuri stati kanditseko ngo bro ngo ko wabuze urukundo ngo niwabona ngo ruyumba ngo uzoce wicokerera abafise urukundo ruyumba ni ukuvuga rero wewe aciye abona yuko mengo urafise amajambo meza mubwira kuryohera aca kwinzizamo erega we niwe bigira wewe hamuteye imitoma vraiment muri filme ku buryo bw'uko yumvira ati none uyu muntu ariko arantera imitoma vya nyavyo asanze ndi tayari byokunda ariko asanze ndi okipe ntibyokunda urumva yuko ivyoye kubera iyo umuntu mumenye ntuba umumenyeye kamwe hari igihe ugenzwa n'akandi gusa ivyo abantu benshi nivyo bitwaza abakobwa benshi bigatuma bataja mu mafilme ngo baca bo abamaraya byose n'umuntu abigomba ubigombye ko ari kubikora nta ukuzibira kuko gukundana abantu babiri barahura hanyuma bakavugana ko bakundana urumva nta ubabuza mugabo kandi si wo mugambi umuntu aba afise ufise umugambi wiwe je turiko turakinana n'umukobwa ntigisigura ko uwo mutima ari wo mba afise ahubwo jewe ndaba gusa ko nambara ya shusho ya kimwe bansaba nza gukina ugira iyo ubugomba umugore w'umuntu ujya muntu yaguhaye ijya hore yo muri ihasa ryanje ijya hore vraiment wari uyibereye ubu ngira ngo abagore b'abantu abagabo basigaye banyegeza abagore babo bakubonye abandi bumvise ko aninye basinze waje muhira cyo wanje mpunga ari isoneye ajaho rero wanje ari isoneye aroni ka hagati mu gifise burya umugore niwe yicunga kandi ikindi naco burya ufise umugore umucungirwa n'Imana
Imana ikamuha umutima wo kugira ngo ikamuha umutima wo gutakira ibintu byose ngo bimujemwo kubera ko umugore ashaka kukugirira nabi ntiyobura haguca. Ndashaka kumenya icyatumye uhitamwo Ubugirigiri TV. Icyatumye mpitamwo Ubugirigiri TV nasanze ari timu y'ubuseriye irimwo abantu b'abaseriye nanje camvuga ati itarimwo abo buseriye ni neza. Okay, jewe si nta bantu nambitse ibara ngo sabaseriye gusa urumva umuntu yemera urugo rwahabaye neno ngenda kwemera urugo rw'abandi atari go mbamwo. Umuntu wese ashima hababaye. Les Africanos uri umwe mu bari barasizwe amavuta mu bari barasizwe abantu uri kuragataho iyo muze gusigwa mburi kurandaba musatirizi narasizwe amavuta nanje wewe ndi behind the camera abandi ntibambona ni uri kurambona ari muga baranzi wowe wasizwe amavuta yo gusatira nawe da lanje hari ico wombwira nawe ufise uwo kambya ati wasizwe amavuta yiki. Les Africanos turakuzi nk'umwana yari yarakijijwe, umwana yakuriye muri Eglise, umwana yakuriye muri Chorale, hari anye wari na choir master. Urumwe yateguza abandi urundi runganwe nkawe noneho wakira gakiza ukiri muto. Bibi bintu vyatangaje abatari bake mu gihe no mu kiganiro ca mbere wavuga nk'uwasizwe nyene, ariko ubu bakunzi ba Gozen TV ko murabumubona nagakwafi hari anye Sugujei ubundi yala nako ubundi Joshua uramuzi kuno yitwa akira umusani akirapu akira umustar Joshua yitwa Sugujei mugarabu bana amaze gukizwa ati ibyo bintu byo byasugu ibintu byasugu ngabana no bari ubuze cyane none reka rero n'abandi benshi baririmbye bise barakizwa abahimbaza Imana ariko bamwita dadi bya tugiye kwa dadi gusenga ubundi nawe mu minsi wari kuba dadi ubundi bya bintu bya dadi ndashaka kumenya bya bintu bya dadi uba dadi bigenze gute. Dadi ni icyongereza ni papa nawe ubu uri nka dadi uri mu rwego rwo kuba mu ba dadi. Ubu nawe witwa ako kajambo ka dadi reka ndagasigure kubera ko uko ndakumva nyuma nawe umpubure. Ubundi dadi ego mu Kirundi urumva ni papa mu kuvuga tukunze kubyita kumbure abantu basizwe nk'amavuta nk'abakozi b'Imana. Mu kuvuga jewe nk'ubu narakijijwe ndashobora kukubwira ubutumwa kandi buryo umuntu yakubwiye ubutumwa abakubyaye mu buryo bw'impwemu abahejeye kuba dadi abakubyaye sibyo. Ubundi sinzi ko urabona umuntu ushobora kugirira neza ukamuha nk'ibihumbi 2 agaca kubwira ati urambyaye merci papa. Ubundi nyene ubu mubyaye uwo muntu umubwiye ubutumwa rero niyo mpamvu uca usanga ubundi nyene nuko tutabitahura abantu bose umuntu ashobora gukora iciza wese ababyaye uwundi muntu abagikoreye. Rero maze kuba umubyaye arashaka kwita muvyeyi wanje rero tukwiye kubera ko umugabo ari we mutwe w'urugo niyo mpamvu benshi baca bavuga ati ni dadi ni papa. Nuko ndavyumva sinzi nawe uko byumva ko wokwemeza cyangwa wogaya. Cyari gitumye ncamwe ivyo vy'abadadi vy'abande nuko Les Africanos ndakwibuka uri umuntu w'Imana uri umuntu kabisa mvuga ati umwana yarasizwe vraiment. Ubundi nkiyumvira ati gute umuntu ashobora gukizwa kiri muto nkuko bishoboka bite n'ubundi ariko bugitwa Les Africanos izina abaririmbyi baririmba ijya muziki bavuga ngo baririmba indirimbo z'isi. Ubu nawe uri mu bisi waravuye muri mwemu uri mu bisi. Hari umuziki ndasohora nturasohora umuziki ariko look umuntu akubonamwo nk'umustar ayisohora
ntakubona muri ya look kumbure y'umuntu yerekeza ku rwego rwa badadi ari mu nzira yo kuzoba dadi mu imbere haze. Biravana n'umuntu nuko atahura kuko wewe nyimba ushobora kumbona uko mbonye ukaca ntahura uko jewe ikiri muri jewe tuvuganye nico gishobora kuguhindura sibyo kubera ko nyimba dushobora kuba umunyu w'isi bivana yuko uwo muntu aba turi gase amajambo yacu niyo aba umunyu w'isi ukabwira umuntu akamera nk'uri gasa umunyu hanyuma akanyotegwa kamujana ku mugezi uwo mugezi nawe si uwundi ni Kristo. Rero jewe bivanye nuko niko ntahura kandi ndakunda Imana kandi ndizeye Imana. Rero wowe niwambona ukantahura ukundi kuntu kandi abantu uko kuntu bavuga ngo urumva ngo bivanye ngo n'ibintu ngo bya filme ngo nivyo ngo byampinduye ngo mva ngo mu bintu ngo byo kuririmbira muri eglise jewe no kuvuga muri eglise ndagenda gusa nubwo ntaboneka kuri stage kuko simba ndiko ndigagaza ko je sindi umustar. Wowe nyimba warambonye kuri stage umenye yuko nubundi kuririmba muhira ndaririmba ahaye ndashobora kuririmba n'ahandi ndashobora kuririmba. Mbega wasengera mu gwahe rusengero? Nasengera muri Charité Vivante kandi nawe niwe nsengera nawe mu kubivuga womengo naranapfuye. Ubu baguciye naho usengera? Je ntibanciye vraiment. Ntibaguciye? Wapi ntibanciye vraiment. Ubu baguciye usengera? Jewe ntibanciye barambona kandi ndubaha Imana. Kiretse abantu benshi kuba batambona kuri stage babihaye yindi ntumbero ariko jewe ndubaha Imana. Vyatewe niki kumbure kuba ubu utakija kuri stage y'urushengero kugira ngo uririmbire Imana? Okay. Azira Imana niko muvyita. Vyatewe no gutahura. No gutahurwa pastor gutahura mwarimu wanyu? Oya nta wanyirukanye. Vyanteye no gutahura sivyo kandi si ukuvuga ngo narahevye ni nkuko nejo ushobora kusanga mpimbaza Imana niki ntavyo wibuka from ubu ntiwibuka kuririmba ubuzi gutwara abagore baba no gukina filme iyo yari filme bro kandi gutazi kandi felicitation urazi gukina filme vra ubundi abantu bakeneye abakinyi ba filme Les Africano vraiment uyu mwana ari n'impano ikomeye kuko nkanje ndabona yuko umpa igesene yo gutwara umugore we wundi nokumangira ubwo ucuvuga ngo nivyo kunda ngo nivyo kunda ngo no mutwara gute umuntu amusumira akamugurira igitenge mugabo waramutwaye ne uracamutwara kuko filme ntirahera ihasa ryanje kubwira TV iracabandanya renda kubaje ati byukuri wowe ucibuka kuririmba nkuko waririmba kera nkumva uri kurandirimbira nkumva nanje sa n'ubusizwa amavuta. Bo ndavyibuka cyane kuko biri muri jewe kuririmba ni nkuguhema bro. Kuririmba warizeye Imana ni nkuguhema kubera ko kurya udashobora kurya iyo uretse guhema wocupfa niko niyo uretse guhimbaza Imana ko je sindavyita kuririmba sindabiha iyo ntumbero mwe mu biha jewe kubera iyo benshi abantu benshi bararirimba ariko bagacura intimba jewe ariko mparura yuko ari uguhimbaza Imana kuyitazira yandi mazina urumva kutazira byumva nk'ubu urabona yuko bagutaziriye musatirizi bivanye n'ukuntu usatira nanje bakantazira Les Africano kumurengera ngo boba bareretswe impano zindimwo kuko iryo zina size nagiyise bararinyise impano zindimwo usanga arizo zatumye barinyita. Rero kutazira nuko kwita iyo turiko turavuga ati tugoma kuririmbira Imana iryo jambo niryo ariko dukwiye kuvuga ati tugomba gutazira Imana. Kuyitazira no kuyita amazina kuyihimbaza ukumva kuyinezererewe ukumva ko ivyo yagukoreye biriko biradudubiza urumva biriko biradudubiza muri wewe ugomba kubisesa hanyuma ukabisesera mu bandi batarabona ukugira neza kw'Imana bakabimenya biciye ko yiwe yabikukoreye ukabisesa mu kubivuga hanyuma nabo bakizera ibyo bakabona kugirirwa neza n'Imana. Yes. Itazire gato twumve ko byibuka
twumve kucibuka kuririmba tazira gato. Yeah. hari indirimbo je kenshi ikunda kunyohera, reka bariyo ndirimba ya Dudu. Yabanoro samaja bakwiriye nkagira nijwi nk'iry'abamarayika ngo nshobore guhisha imwe ryanje nk'uko byari bikwiriye. Ndagushimiye umugambi ufitiye ubugingo bwanje, ndagushima Yesu kuzi Asante icyo ndikunda vuga. ubundi Les Africano nturapima umunsi umwe ngo uyandikire nawe indirimbo yiwawe? Bo indirimbo yiwanje iranditse, mu minsi ndashobora kuyibaha, mu minsi ndashobora kubaha indirimbo kandi irimo amajambo akomeye cyane. Kandi byiza iyo uriko urumviriza umuntu abanze kubavuga ngo nubuhimbaza Imana, si byiza ko kuvuga ngo ngomba numve ukuntu aririmba. Ijwi ryiwe rirashobora kuba ribi, amakontreta menshi n'ibindi, ariko wewe ukizera amajambo ari mw'iyo ndirimbo. Ayo majambo ari mw'iyo ndirimbo niyo agukiza, niyo akubohora, niyo agira icyo amara mu buzima bwawe iyo uyakiriye, iyo uyumvirije. Kubera ko hari abantu baba bashaka kumva amajwi meza, hari abantu baba bashaka kumva ibitari, hari abantu baba bashaka kumva ibiki, ariko bijya byose ntacyo bifise ku buzima bwawe. Bijya byose ntacyo bivuze ku bugingo bwawe. Ariko ubugingo bwawe bwubakwa n'ijambo wumvisemwo. Nyimba ari y'Imana ukumva ijambo wumvisemwo. Abona yuko bakiri kubararirimba, nyimba baririmbye ngo inzoga ngo niki urumva bajya we iryo jambo maze kuryumva niho usanga iryo jambo ariko rirakukora muri wewe, kubera ucuza kurondera ibyo bintu baririmbye. Nyimba ari y'Imana naho kurondera iyo nzoga ni baby. Nyimba ari y'Imana naho niwumvirize. Nyimba mvuze ati Imana ni nziza, umenye yuko nyene Imana ari nziza, aba ari byo wizera, hanyuma nawe ikikubera nziza. Nyimba mvuze ati Imana irakora, nyene aba ari byo wizera, hanyuma Imana ikagukorera. Nyimba ndiko ndavuga ati ndagushima ku byo yakoze, tumenye neza ibyo yakoze nyimba wuti bitaragushikako, wizeye ibyo yankoreye nawe bizogushikako, hanyuma ubibone. So turangiza ikiganiro, ubutumwa kuri bamwe bakwitiranya nk'umuntu ubu uri mu vy'isi wahevye Imana, na cyane cyane aho nkanje ntabura ibintu. Umukinyi wa filme yambika umubiri w'indaya, yambika umubiri w'igisuma, umubiri w'umukinzi. Ubutumwa kuri bo? Okay, nukuvuga uko muzotubona ntimuze mu kuduharuruko, sivyo? Ntimuze mu duharuruko, hajya tuba twambaye ishusho y'uwundi muntu dushaka kwigisha ikintu kanaka. Tuba twambaye ishusho y'uwundi muntu kugira ngo bikunde twigishe. Nyimba nk'inyende magogwa mbashaka kwigisha ati mbega umuntu iyo amagogwa mushikiye akwiye kubyifatamo gute, abasa gute, kugira ngo ntibazoze baritiranya kumbure ibintu. Abantu batatu ushimira kumbure, ni benshi ushimira, ariko nka batatu ushimira kuba baratumye izina rya Les Africano rishobora gushika canke hari? Ubwa mbere ndashimira Egide Ndikumana. Egide na respect, ndashobora kwanza sinari kumugira uwa mbere, ariko ndabanza kugira uwa mbere Imana yasizemo ingabirano, kuko Egide yamenye kubera Imana, kandi Egide ndamugirira respect. Hanyuma nkaca nongera nkashimira umusatirizi. Asante sana, nagwa nibaza ngo havunyibagira. Umusatirizi yarabitumye kubera yarankoreye ikiganiro ca mbere cyambazije ko abantu benshi bashoboye kumenya kumbure Reiza niki,
kubera ko nyimba jewe noshobora gushima mba nshimira umuntu ashiramwe akigora. Nk'ubu wandondeye nta fanta naguhaye, nta tike naguhaye, byose wimenye urapakiza ivyuma mpaka uransanga hondi. Vraiment respect, ndashimira manager Egide Ndikumana, bana yubaho Imana hari mugirire neza, imuha amahoro mu muryango wiwe. Ariko kandi utibagira gushimira pasiteri n'abari mu bawe batahuye ibyo urimwo ntibaguce mu rushengero. Okay, ndashimira abarongozi banje ndashimira Posiano ndamushimira cyane kubera ko nawe nyene yarambyaye mu ijambo ry'Imana, kandi n'ubu ndarigenderako kuko yaratubwiye, yarigishije aravuga ngo umaze kwizera Imana iguha abantu bakaguha ibintu bikaguha ubuntu. Pasiteri yatubwiye ngo iyo wizeye Imana iguha abantu bakaguha ibintu bikaguha ubuntu, kandi iryo jambo niryo nagendeyemwo. N'ubu kuba ndabafise mwebwe abantu shobora gupostinga ikintu kuri Egozen TV ukaca ugenda ukayiraba ugashaka sabone ugakubitako n'amarayike, burya Imana niyo yakumpaye. Rero by'ukuri ndabashimiye cyane abantu banje. Ibikorwa vyanyu babitore hehe nk'ushaka kuraba uko Les Africano atwara abagore babandi uko Les Africano kina filme, mbega ibikorwa muri rusangi bo bitora kuzihe mbuga? Okay, ku Ubugirigiri TV, YouTube, Facebook, kuri YouTube. Hari uwo gushaka gukenera canke kugira ngo afise umugwi akavuga ati uyu musore nanje ndashaka ko azoza kumfasha filme yanje, mbe eske muri Ubugirigiri TV barashobora gutanga umukinyi kuja gufasha abandi bakinyi? Cyane urashobora nyene kuco ndondera, nanje umaze kundondera nkaca mbwira muntu nyene abaturongoye kubera twe ntitwitwa. Uwo gukenera yo gutora gute? Ndatanga inimero nganyene 68 037 263 mu Kirundi 68 ubusa 37 amajana 263. Asante sana. Izo nimero aheje gutanga si nimero duhaye abazomutesha umurongo canke abazomutesha umwanya, ni nimero dushaka ko wewe ufite filme ushaka ko ayigufasha mu telefone kuri iyo nimero. Ariko kandi we uri mu manager canke ushaka gutuma business, ushaka ko business yawe imenyekana, Les Africano Ubugirigiri TV muri rusangi barahari kugira ngo bagutangarize business yawe, bashobore kucisha business yawe muri season bariko barakora yihasa ryanje. Les Africano ndagushimira, ariko twibutse amazina yawe wahawe n'abavyeyi, witwa nde, uva mu yihe ntara? Amazina yanje nahawe n'abavyeyi nitwa Nzeyimana Lazaro. Umworo ntabwo uri umworo hama nkaca imbamvuka mu ntara ya Gitega yagutse. Muri Gitega yagutse iri mu gihugu gitwawe n'umwubahwa wacu. Ndashimiye kandi papa nyenicyubahiro avuka no ngahi wacu Gitegereke. Namushimiye cyane, niwe yazanye amahoro. Ni n'umujama w'abajene. Abajene twaratomboye ewana, inyigisho ziwe ziraryoshe cyane, kandi ewana Imana ikomeze imuhamagara meza, imugirire neza vraiment. Ibi byose tubikesha we, kuko jewe kwino manda yiwe niho menye icondi, kumbure niho mbonye nibugendane imodoka zitaha mu nzu zaho ari nyinshi, je nkaba mvuka ibugendane.
Asante sana, reka tushimire abakunzi ba Egozen TV bose muri rusange bari muri Afrika, abari ku mugabane wa Burayi, abari ku mugabane wa Oceania, abari ku mugabane wa Amerika. Reka ndababwire ko ndabakunda cyane, ariko ejo haza dukwize aba subscribers ibihumbi 11 nkuko muheruka kudutera iteka ryo gukwiza ababone canke aba subscribers ibihumbi 10. Gukurikiranwa rero n'abantu bashika ibihumbi 10 urumva ko ari ikintu cyo gushima cyane. Les Africano canke Lazaro, ubu ntukirira Lazaro buri Leza, ntugikenye waratunze. Tukirira Lazaro ubu Les Africano. Ndagushimira cyane muri aka kanya mwaduhaye, murabona ko bwije, abariko barabona amasanamu barabona ko bwije. Reka tubashimire cyane kuba mwadutije akanya kumbure ko kuganira namwe ndabashimiye cyane kuba mwavuye iyo muva mugaheba utwo mwarimwo mukandondera kumbure kugira ngo nganire n'abantu banje. Ndabashimiye, Imana ibongera umugisha mu byo mukora. Asante sana. Kandi ndabona mengo wewe warakijijwe. Reka gukizwa nguma ngendana namwe, nguma nkorana ibiganiro namwe. Asante sana. Egozen TV, umunezero wacu kuri twese.